Mimi nimshukuru sana JOVIAL ambao tumefanya collab. For sure ni amechukulia kama yake. Like so sehemu zote alikuwa anapiga simu, ni mtu anaheshimika, anaambia nina msanii, tumefanya kazi, ngoma nzuri sana kutoka Burundi. So naombeni mtupe interview. So tulikuwa tunaenda hivyo. IREBE FM radio yacu IREBE FM umunezero wacu IREBE FM megahertz 91 n'ibice 4. Ni vyiza cyane, ndashimye sana n'urukundo runini cyane binyeretse ko ntakambaniro rero. Ikintu cyambere novuga umuziki ni n'urudandazwa, ni business nk'izindi. Hari umuntu abafite ntanze nk'akaroro ku ma business abantu bakora, umuntu target yawe siyo yiwanje. Like umuntu ashobora kuba afite target yo gukora ngaho Bujumbura gusa, ubundi afite gukora target ya Mumbai, Dubai. So ni sinovuga ko nihuse ni target zanje nibyo nshaka. Business umuntu akitangura iragoye sana, iragoye cyane, ariko uko imisi igenda ihaca irengana uragarura ayo watanze. So n'ubu ndashima Imana, hariho amadiriz amame maze kuronka muri kano kanya ndi muri Kenya. So muzobibona byinshi. Nuko turyamye tuvyuke dukore. Like ni byiza ngaha mu Burundi baratuzi, benshi barazi, mugabo tujabutse hanze ntibatuzi. So mu gihe umuntu uri agumye mu nzu, like biragoye ko umuntu amumenya. Ifo yuko dusohoka hanze tukamenyekanisha Burundi bwacu. Muvuze kuryama hanyuma no kubyuka, igihe bisaba uburyo, benga uvuze kubyuka umuntu yo kubyukiranya gute ushingiye kuri wowe ko umaze gushinga n'indi gutera n'indi ntambwe ukahashika aho hantu? Uburyo bwo buragenda. So uburyo buragenda kandi ahantu hari shaka ni bavuga gute mu kirundi cyiza, ahari shaka byose birashoboka. N'umunyamahanga cyo novuga, kandi n'umuntu afite izina rinini cyane muri East Africa ndetse no muri Africa, amaze ko ibikorwa bitandukanye binini. Je gukorana nanje yari nk'indoto ya n'ikintu noshimira Imana kuba twaranakoranye gusa. Like ni numwe mu bakobwa twavuga bagezweho bibihe byose muri Kenya ndetse no muri East Africa. Urabonye ko bamare bamurondera abadarasa muri Tanzania, turetse n'abaturi burundian bo muri Kenya hari wabo. So ni big dream kuri jewe. Kandi kuba ikoroma ama challenge menshi, ni indirimbo nziza, of course ni indirimbo iryoshe, ahubwo sinzi impamvu abarundi bateko barakora ama challenge. Bisigura ko indirimbo yakunzwe cyane muri Kenya kurusha mu Burundi cyane. N'ibiharuro biboneka ko muri Kenya hariho indirimbo ikunzwe cyane kusumba ngayo bacu. Bisigura kandi ko iyo wakoranye n'umurundi kazi itagiye imbere kubera uwo murundi kazi adakunzwe ngaha mu Burundi canke kubera iyindi. Sivyo navuze, iyo uriko ravuga ntitwayi promoting. Abantu bavuze ko Imana ibabare cyane, na indirimbo nakoze ubwayo nyene yari janye. Kandi twakoranye n'umuririmbyi akomeye. Imana imazagira cyane hari hose n'ugatumbe Kirundi. Gusa I think abantu bavyumva bazomusigurira. Unaweza hata ukasema kwa kidogo kwa Kiswahili ili wakishare apate chochote. Mimi nimshukuru sana JOVIAL ambao tumefanya collab. For sure ni amechukulia kama yake. Like so sehemu zote alikuwa anapiga simu, ni mtu anaheshimika, anaambia nina msanii, tumefanya kazi, ngoma nzuri sana kutoka Burundi. So naombeni mtupe interview. So tulikuwa tunaenda hivyo. Yeah. Ulipoondoka hapa kuelekea Nairobi Kenya, tayari project ulikuwa nayo au mpango mzima ulikuja wakati ulitoka kule? Naweza nikasema ni Mungu. Ni vitu vimehappen ambao sikuwa nategemea. Mimi nilikuwa nimeenda kufanya media tour ya nyumba yangu inaitwa Huha. So nilipofika nikamiti na madirector wakubwa pale. So nilipomiti anaitwa Deska Torres. Nadhani kila mtu hapa anamfahamu. Tulipokutana tukazungumza, nikamwambia nina project nyingi, ayushi ningepata msanii kutoka hapa tufanye kazi. Akasema sawa, naweza nikakutanisha na mtu ambaye ana roho safi, utasikia anasema nini. Ndio tumekutana hivyo. Okay, vipi kuhusu picha ya Otile Brown na
FLO ilionekana watu wengi wakadai kwamba wenda mlikuwa location kutengeneza video ya ngoma yenu ambayo bado ni siri. Ukweli maneno yangu na ukweli asilimia ngapi? Asilimia nyingi sana. Kazi tumezifanya nyingi. Nimefanya kazi nyingi sana na wasanii wa kule. Kiufupi wamenielewa. So mtegemee vitu vingi sana kutoka kwangu. Bitwara uburyo. Kandi ikintu naco wamenya nuko kuzana umusani umukuye mu gihugu uzibaza satbi zo kucimugana. Ikintu bakwitega n'ibintu byinshi nuko ndiko ndakora cyane kandi vraiment abifuza yuko none asubira inyuma bo bavyibagire uwo mugambi nawe mfise. Nimbara bazoba barabare I don't care but reka dukore. Uko tuko turabibona amakolabo yo muri East Africa, tubandanye twitega yandi makolabo yo muri East Africa. Je no musi munyite mze wa surprise. Haroni ndize nabamaye muri Kenya yo mu premier vice president wa hariya. Yitwa Kindiki, nitwa FLO Kindiki. So mwese mukandika hano. Amakolabo baba bonga mu Burundi baba bo hanze ya Afrika. Mitegemeshi. He's my brother by the way. Na pesa sana kuwa na yeye. Ni mtu mzuri sana. Afu ana roho safi. Yani ni kitu cha kushukuru sana. Ya FLO ni promoter wa kapitali kwa muri JOVIAL. Kibazo changira amazigiye kitu cyane kandi ari kinini muri Kenya. Warumvije imiziki hariya kandi imiziki y'Uburundi nibaze kushikayo. Wasanze mu gihugu ca Kenya Uburundi bufise ikibanza kingana gute mu muziki paraporo nuko indirimbo zo muri Kenya hano mu Burundi tuzivuze. Mbega niki kokora kugira ngo abaririmbyi bacu hari n'abagira ikibanza gikomeye cyane baze barankwa n'amakora bakomako. Nituje ngarukira gati mu ginyo yuko dufise ikibanza na gitoya muri Kenya ntaco dufise pe. Kugira ngo tukigire ntaco dukore gute? Kugira tukigire no gufata tugafata izo risk zo kugena tukava ngaha tukagenda tukimenyekanisha. IREBE FM iradiyo yacu IREBE FM umunezero wacu IREBE FM IREBE FM megahits 91.4